Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turetangurira mu gisata c'umutekano, aho kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yamaze guhunga, akaba afatiwe ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ngahe Bujumbura. Yari ahunze nk'uko amakuru dukura ku rubuga bishikiriza. Mu gihe kandi uyu Reverien Ndikuriyo amaze iminsi afitaniye icuka kibi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse aho Reverien Ndikuriyo agaragaza ko umushikiranganji Alain Ndikumana ivyo yashize ahabona ngo ari amakosa ya leta ya Ndayishimiye, ndetse akaba ashaka kugaragaza ko ari we gihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD nk'uko amakuru dukura ku rubuga bishikiriza. Alain Ndikumana yatangaje ko ibizomubaho kandi ngo azovyihanganira kuko agomba gushira ukuri ahabona. Mu gihe kandi kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD amatwa dusumira avuga ko hoba hari ngo bimwe mu makuru cyangwa se uyoba ari we gihangange gikomeye cyane gishigikiye ishirahamwe FOMI rijejwe kuzana ifumbire nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Mu gihe kandi kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye yamaze gushavura cane, ndetse yanatanze itegeko ko Reverien Ndikuriyo agomba gupfungwa. Amakuru dukura ku rubuga nuko mw'iri joro Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamaze guhunga. Mu gihe kandi yaramaze igihe gitoya asezeye mu nama nkenguzamateka ngo kuko ashaka kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Reka tunyarukire ku makuru ariko aravugwa naje cane ku nkuru twategura ikimenyesha amakuru ca Ejo Heza yo kuwa 4/0 muri uyu mwaka. Iyi riti ntiwipanga urapanga kuko kirapanze. Ni umuhari wafashwe mu mugongo n'akarere hisunzwe intumbero w'aho rugamba mu gushinga inzego ndetse n'amategeko ngenderwako by'umuhari. Hari ivyo Hussein Rajab yabura ku yindi mihari yo mu karere yashitse ku butegetsi nko muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, mu Buganda ndetse no mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Inyuma ya babiri bari barahawe uburongozi bw'umuhari, hanyuma umwasi akabahuvya bagahemukira umuhari. Hussein Rajab yaradugije Nkurunziza amukura aho yahora ari icegera ciwe muri coordination generale y'umuhari, amushira imbere ngo arongore umuhari. Hari kuwa 25/0/2022. Ico gihe kandi Hussein Rajab yaciye ashinga umugwi wo kwama hafi ya Nkurunziza kugira ngo amufashe ubwo burongozi kuko bwari buremereye, nawe akaba atari bwakomere mu bijanye n'amabanga y'umuhari. Ubwa Nkurunziza kandi we ngo yabonye ko ari akagaye Hussein Rajab amweretse mu kumuha uburongozi bw'umuhari, hakamuhana n'abamuguma hafi kandi we yashaka kwigenga. Tubibutse ko hari inararibonye so mu gihugu kibanyi zari zaburiye Hussein Rajab ko nubwo yahaye amabanga Nkurunziza amugomwe we ubwitonzi ndetse n'ubukerebutsi ngo yamubonamwo akiri icegera ciwe kuva aronse ayo mabanga mashasha yo kurongora umuhari, yamaze gutegura kumuhemukira. Nubwo uwo mugwi wari washinzwe kugira ngo ufashe Nkurunziza, harimo kandi nuko uzobera ijisho n'ugutwi Hussein Rajab kugira ngo Nkurunziza niyata intumbero azobimenyeshwe hakiri kare. Nk'uko iyubakwa rya CNDD-FDD ryari ryishusha n'imwe mu migambwe yashigikiririye ubutegetsi ivuye mu mihari yarwana, Nkurunziza we yari yabonye ko azoca atwara umugambwe ndetse n'igihugu nk'uko bimeze mu bihugu bibanyi. Kubwiwe kandi yabona ko nk'urongoye umuhari n'inyuma yo kuba umugambwe ari we azowugumana, yongere kandi habe ari nawe mu kandida mu matora, gutyo ngo azobe afise ubutegetsi bwose acaronka uko yikura ko abo ashatse, kuko ntiyashaka kumva ko hari abamukurira, yashaka kwitwa
Sebose ndetse na byose. Umuhari umaze gushika mu gihugu, Hussein Rajab nka se wa Nkurunziza muri politike yaramweretse ko amukurira. Mu ngingo zafashwe umugambwe wari kugendera ko uvuye mu muhari harimo ko uzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu atazoba hari umukuru w'umugambwe, kuko umukuru w'igihugu atemerewe kurongora amashirahamwe umugambwe nk'uko vyari mw'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Ivyo Nkurunziza yabibonye nk'umutego bamuteze wo kumugabanya ububasha, kuko ngo wa mugambi wiwe utari gukunda, niho kandi yagumuka ko atatwariye rimwe umugambi ndetse n'igihugu byose aca abitoba. Ariko kandi mu nyuma arisubira ko ico kibaye ikimenyetso ntabesha ko bimwe babahumure bongorera Hussein Rajab ko Nkurunziza azopinga kwari ukuri, aca aba igipinga ca mbere kibonetse muri CNDD-FDD imaze kuba umugambi, kuko abandi bapinze ukuri ukiri umuhari. Induru za Nkurunziza zimaze guhoshoroka, ibikorwa byo gushinga inzego vyarabandanije. Nkurunziza bamugira umukandida azoserukira CNDD-FDD mu matora, naho Hussein Rajab nawe aba umukuru w'umugambwe. Amatora amaze guhera benshi baratangaye ukuntu Hussein Rajab nk'umuntu mukuru w'umugambwe yahaye ibibanza by'iteka abandi bose mu nzego z'igihugu, we akaguma ari umukuru w'umugambwe ndetse n'umushinga amateka usanzwe. Ariko kandi Nkurunziza we yarabibonye, icatumye kandi agwanira ikibanza c'umukuru w'umugambwe nuko yari abizi ko umukuru w'umugambwe ariwe azoza arafata ingingo z'abahabwa amabanga mu nzego zitandukanye z'igihugu, akabarungikira ababijejwe bagaterako umukono. Mu mategeko abafise ibibanza vy'iteka mu burongozi bw'igihugu babihawe kw'izina ry'umugambwe baguma batwarwa n'umukuru w'umugambwe nka bagumyabanga, nk'uko kandi bishikirizwa muri ivyo vyegeranyo. Ni ukuvuga kandi ko mu nama zose z'umugambwe umukuru w'umugambwe niwe aba ari kizigenza, kandi ingingo zose zifashwe n'uburongozi bw'umugambwe nizo inzego z'igihugu zikomokako zikurikiza. Ivyo nivyo kandi Nkurunziza yanka ko aguma yisanga atwarwa na Hussein Rajab, kandi yashaka kuba ariwe asumba bose muri vyose, niho gutegura uko amwaka umugambwe abanje gukorana n'abari abasi b'umugambwe kuva ukiri umuhari. Ariko kandi Nkurunziza byaramwanse mu nda guheba ikibanza c'umukuru w'igihugu ngo agumane ico yari afise co kuba umukuru w'umuhari, ace aguma aba umukuru w'umugambwe, kuko yarakunda gusayangana. Naco ikibanza c'umukuru w'igihugu akaba arico gituma umuntu yama aboneka hirya no hino. Ico Nkurunziza atibutse nuko uwo Hussein Rajab ndetse n'abamufasha kurongora ibisata bitandukanye bashize mu mabanga, hanyuma akigenza nabi, yategerezwa kugira iherezo ribi. Mu nteguro z'imyiyamamazo y'amatora ya 2020 umugwi w'ibihangange vy'ipete rya Generali wari urongowe na Generali Evariste Ndayishimiye warashiriye Nkurunziza ubutumwa bwa Hussein Rajab. Ubwo butumwa kandi bwamumenyesha ko yotegura umutwe n'umutima, kuko Hussein Rajab agira agaruke mu gihugu ndetse no mu mugambwe, yitegure kubana nawe ndetse no gukorana nawe canke akinjura. Iyo ngingo kuri Nkurunziza ntiyari yoroshe, kuko yariha ijo yicaranye na Hussein Rajab n'ivyo yamukoreye, agasanga ko boba ari akamaramaza. Nubwo bamwizeza ko Hussein Rajab ata mugambi wo kumwihora afise, Nkurunziza we yarabizi neza ko wubahutse ugahemukira Hussein Rajab bitebe bitebuke akanyafu karakuyabagura. Muri wa mugwi rero wugaye ibihangange ari wo Cercle des Généraux baza bamaze gutegura ivyankenerwa byose mu kwakira kizigenza wabo Hussein Rajab mu nama yo kwiga uko bokwifata Nkurunziza amaze kunama
kunana niho kandi bumviye itangazo ko umukandida ari Evariste Ndayishimiye. Abari aho baguye mu gahundwe, ubwiwe Evariste Ndayishimiye yarikanze kuko mubibona muri kirya kibanza ntiyishoramwo, nubwo iyo ngingo benshi mu bari aho itabayuguye neza, bayubashe uko kuko izananye kubw'abagize ico bari kandi bubaha cane. Eka Evariste Ndayishimiye yarerekanye amakenga yiwe kuri ayo mabanga aremereye ahawe, arasaba ko hoshirwaho uwundi, babwiwe ko hari imvo zatumye bigenda uko. Umwe niwe yuhatse avugira Hussein hejuru ko iyo ngingo atayishimye, nyabona ko ari we ngo boha ayo mabanga kuko ari we yari ashikiriwe. Benshi kubera agahimbo baribagira ububasha systeme ifise ko ishobora kwambura uwo ari we wese ubwo buhangange yihaye ikamushira hasi hasumba aho yahoze kera. Nibyo byashikiye uwo wahutse kuvuguruza ingingo y'abagabo. Iyo ngingo y'uko umukandida yahiswemo ari Evariste Ndayishimiye yarayishiriye Nkurunziza, nawe ababwira ko adashobora kuyemeza kuko hari ubundi yateguwe. Muri systeme haciye hafatwa ingingo baha uruhusha General Prime Niyongaboka Nkurunziza nk'umukuru w'igisirikare ko mu gihe Nkurunziza yo kwihenda agaca ukubiri n'iyo ngingo, igisirikare gica gifata ibintu byose mu minwe. Abari begereye Nkurunziza baramwibiriye ibanga ko ahariko habera ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD mu ntara ya Gitega hazanywe abasirikare benshi cyane, niko guca yisubira ko ku ngingo yari yafashe, nubwo iyo ngingo yiwe itari kumara akanya kanini, ubwo ukubona ko yari asigaje iminsi mikeya kuba kuri ino si. Mu begereye Nkurunziza kandi hari abatemeye ibyabaye kugira ngo Ndayishimiye ahabwe arya mabanga. Igihe bimenyekaniye ko Nkurunziza umutima uhagaze, abo kwa Nkurunziza barashaza kuzana umwe Nkurunziza yari yateguye kugira abe ari we asozera ico kiringo ca gatatu cari gisigaje iminsi mike. Ariko kandi abagabo barabihakana, ahubwo bategeka ko Evariste Ndayishimiye acaba ari we agisozera mu kurirahirira ayo mabanga, ndetse naho kiringo kitari bwagere, kuko abagabo ari bo bahitamwo ingene ibintu bigenda kandi atawubaza igituma byagenze uko. Ku rundi ruhande abegereye Hussein Rajab bari bamaze gukaraba ngo bamwakire igihe yaha ubutumwa ibihangange ko agira aze muri 2020. Babonye ataje, hari ababajije igihe azozira, nawe abishura ko nka 2023 ibintu bizoca bitora inzira. Mu mwaka wa 2023 ku mpande zose abegereye Hussein Rajab batari mu nzego n'aba muri inyuma bari mu nzego bari biteze ko aca asesekara mu gihugu ku mugaragaro. Eka na Evariste Ndayishimiye yari mu biteguriye guca asubiza imbitso bamuhaye, ubona ko imyidogo y'uko aremerewe yari imurembeje, ariko nta tangazo na rimwe bumvise. Bamwe bemeza ko bari babyiteze ko iryo sango atari ryo, kuko Hussein Rajab mu mateka yiwe ategera ashira habona integuro zirimwo ikiringo n'ingene ibikorwa bigenda. Benshi mu bariko babona ibihangange bimwe bimwe byiyambura amapeti y'ubuhangange bikaja mu mabanga ya gisivile, bariko baribaza ko hari amategeko mashasha baronse yoba atumbereza ku muzo w'intare y'urugamba. Yaba amatangazo ava muri leta kubagerageza gusuma urusaku kuri Ndayishimiye, bamubaza ko muri 2027 azitoza, abariko bararunguruka umugambwe mu mpinyanyuro nshasha zivugwayo, nibamenya ko muri systeme hatajikijojota, benshi barindira irivugwa n'abagabo. Amabanga y'igihugu ntayererezwa mu mabarabara, ni birabu kandi
ntabikwa n'uwo ari we wese, igihugu kirimo abagabo. Burya ngo muri sisiteme ya CNDD-FDD ntawipanga umwe wese baramupanga, kuko byose biba bipanze nk'uko tubishikirizwa n'iyo ntahe ico kimenyesha makuru ca Ejo Heza. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza mw'iri joro, tuwe dusozereye amakuru yacu mw'iri joro ngaha. Tuza gusubira mu makuru araza kubageza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe watohoza muri rurimi rw'ikirundi. Reka bibutse mu cyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo muze murababambere kubona amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko tubashikiriza kuri no chaîne yanyu hino yacu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakora amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mwese mwari ko mukurikira amakuru yo mw'iri joro, muraza kubandanya mukurikira amakuru n'ubundi haza kuba agizwe ko kuri no chaîne yanyu hino yacu YouTube ya Isange TV. Amakuru yacu rero yo mw'iri joro ntagasaga, reka tuba tusezerere ngaha, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweko.